ewa nari hagerero muhira hajya naco mwanzi muhira n'imboga ari muhira umbuza amahoro nonga kandi umbuza amahoro uragura utaguze nta mugore agura inzoga uyu nawe acagura muntu ubutabazi maje no muzijesi ndakwishije nari byo sinovyemera urasori ngaho hano wakuze kuko urukunda rujya rutama ruborego toka tuvire mu rupango genda abagore hari abafise indero n'abatafise indero jewe sinzi ko ari umugabo nazanye cyangwa ko ari umugore genda rero genda aho anyareza nzoga je nitwari kumwe fata inzira ugende babana ndeka oya byaheze je sinshaka mama hera ngende sinshaka babana sinkeneye sinshaka Numa genda atariko ndahamagara umupolisi sinkeneye jeje umupolisi nambaye bere nambaye jile umve mpa amafaranga ngende urampa numa reka ndavuga ndabisanze mayose warandaze yose shira mangende umugore nushaka kunyerera mu muco ko uri umugore uzokora umugore ndaje amufise yo ugero nyitse uri kurandoza imangende mugore wanje amafaranga n'inywera imangende yorere Numa jenda bisaza byose ndabime baba ndakanda ugira baba abanye bakono byonyitse jewe kandi nimihwenda kwa Braza ya muhungu n'umukorogateri wa ngufu yagiye acagenda atatugurinze urumva yaguze muri infraction kwa tarasisi basha niwasuye kunyana nawe jesi ndimwe umusi nzomufata yadutaye muri infraction kwa tarasisi akazigura inzoga ntariye oya harahakunda n'ubuwozi umubonaje ubise mada sinzi kuntu byagenze kwera gacha mu kabare kwa tarasisi atarishe kwera tumubura duha agacupa ngaho tarafuka tumwikura umukoshi Alicia n'umwana mubi cyane yaragize nabi cyane man umusi nzora twitokera wabonye nimboreko n'ubundi aje yabore Yesu aturandayarine Alicia tumarira aticarika mu ruhongore aticarika mu kabari ibaze Alicia uragarutse wona kugira ikintu kimwe amakosa dukorera fwa pasi uwo muntu usubira kuvuga menshi baruta muri infraction kuvuga menshi ukaca wigira utarisha inzoga z'abandi n'unyumbe wa mugore we kuvuga menshi siku yamara rero jewe naje mborerwa amafaranga y'iwanje we ntungurira nta n'umangurira ngaha urashobora kudusiga ukihenda ukayikora ko nsasohoka mwishwa aho gukura iyindi n'amandi ajeko bashaka kudusiga mu kabare kwa tarasisi ntagira ikintu na kimwe ushobora kuduha bakayisigara baraduha ntubibona none muransobye mubwire yuko n'amandi arajamo iyo uyimari ubarire we serve bahe n'umunsi tumubire weekend wachupa ngaha muraka ntibishobora gukunda amafaranga ariho amafaranga turarima iwacu turima amafaranga bajuje mbisa urumva mbisa nicara amafaranga ariho ukihe korako
Nibuyo. Chanda kuchinuzenya izuru. Ni udasubira gucika. Mugumene waciye ucika. Nibuyo arayafise. Ubu rero ukama arayafise. Zira nongaro. Nusura kuducika. Zira ngaho. Hamagara rero nani hariya Tarasisi anyaru. Itonde. Nitonde. Nayi wanje mfite amahera mfise amafaranga. Nibuyo ni vyatsi. Amavere amajone. Nabuze babazanire murindiki. None mudu muko wapi kwanza? Zani hizo nzogana? Nazani wanatwemere tunywe. Na mahera yiwawe. Tulinywa tele. Wowe rero we nabuze sinzofasubira kugusororera. Tegerezwa kuma kuko nanje urazi ko banyoterewe. Kuva ryaje irakwira mu byose ngaho. Irakwira niyindi raza. Niyindi raza. Na iyo bize Jimmy. Are ntungarure tora ntungarure. Arakugarura. Ni kwawe murayo urigurira. Bagura amahera pana kumo. Oya turavuga. Kurayimena. Meneki. Danumye. Sisubira. Ni kwawe ndagura yindi. Umve amafaranga twarana yacu pana. Garura. Yagarure nibikunda. Garure kana. Zana n'uburobe. Zana mahera. Umviriza. Amahera ni kwanje. Sawa. Usubira kuvuga achasoka. Nibikunda. Zana. Nije ndayaguhaye. Naguhaye uchuke. Unakunda nizo. None wewe uri mubikina. Mwati mara. Uko murezo gani we? Ingoma se mureke ndayisubiza. Zana mahera. Banyotewe haja. Banzu yakumye. Urazi jari ya. Wewe marura ya zana. Urazi jo wachuki. Nane sinaje none. Kudusiga mukabana. Mukabana kwa Tarasisi mfrema. Utana dusetse. Tukagenda tugomba kwambugwa ngo. Daba n'ubu jababorerwa. Twariye byabone. Ubu rero Tarasisi ntiyaduhaye amahoro. Ndababaza. Ugama araciye yafa. Ndababaza. Birakunda. Ategerezwa kuyagarura. Ndababaza. Baba vyenda barere. Uzotureranye. Tende umuvyeyi wawe. Haguruka mukubita ikibada rero. Haguruka. Harite. Maris. Retour. Charare. Urumva wangu nyatari wari waciye he none? Ashitira inciye. Shana wari wapoteye nyene. Oya sinapoteye Anitha. Imana ndakumbese. Ngira rero bishasha. Rero kubona mbona ibintu nk'ibi. Ego frema ndashima. Ubu ni sawa. Tumba menga. Nyatari hewe? Amasengesho warasenze nyine n'amava arakomera. Ubu mugabo wanje. Ubu arakijitwe jambo ry'Imana gusa ngiri mugoma mukana. Mara yanje uko nyene uko. N'inzoga yarahevye. Ubu nyene ntakigenda aragwa muri bya bishanga ngo gwe. Wapi kabisa ndashima. Mara yanje dandaza kwa buto Imana yaramusengeye. Hamwe je mvuga ego kabisa. Afisa amavuta. Ne ego. Oho. Shano nani wewe? Ana ego frema naraguhanuye hajya umugenzi n'uwundi. Babarira. Rero mwampanuye iki? Sinaguhanuye. Mwambwira yuko uyo mugabo ndamuhebe ariko ubu n'amavuta. Oya birashika none kujya kunurya mu mabaro wari ufise wari utuntu. None ubu rero byaraheze Imana ishimwe. Hewe ni atari n'ukuri. Ahubwo monja gatora. Hani sada bamfashe. Inde. Bigurabe. Ino rukuru. Mananje. Umviriza kwanza. Nibiki? Yagiziki? Yashkize amahera y'umukabati. Amahera y'umukabati? Umusuma yagiye yivye. Sawa. Uje ndamuzi ni musaza wanje, sivyo? Musaza wawe. Yabatwaye ibintu bivara ngahe? Yatwivye amahera. Angahe? Ibihumbi 10. Ibihumbi 10? Ariko atweretse ko afise ibihumbi 5. Wewe ivyo wokwigera uvyeme? Yabahaye 5? Yaduhaye ariko arasigara nayo. Asigaye 5,000. Oya reka. Reka tworoshe ko.
zana mahera yiwacu Oranga. yabonesemo yabonera ubwo rusuma ushore mwari kumye mutorera ugucorera mwahanye diri ibombe 10 byose mu bitwara mwenye none byari ivyo acagumu ko byari ivyo waki Baby. Urukura abana, ababebe. Weekend, mama wari he? Ari munzu muhira. Mwatetse ikinoni wanyu. Umuceri? Natetse n'ubugari. N'ubugari. Yo, wari wabo. Wari wagiye? Natetse isombe. Niki n'umuceri? Niki? Papa nurabyutse? Byanse. Ya miti nagwano ntacyo yagufashije? Tubigenze gute no? Shaka kuryama. Jamaho basi. Oya njama. Bebe. Ingoma. Nyekere papa maki. Kenda kwa papa. Na wewe kenda muhira ufungure Ngongama. Ingwe nobe. Ukiye he? Mujya mucanye? Kenda mucanye rero. None wumva gute? None tukashaka kuna kuhaye imiti byanse wowe wumva bikigenda gute? Ndana ku masengesho. Ndakujana masengesho. Woshika yuko umenga ni kure. Yo. Ariko umbiriza papa. Hariho umumama asenga kandi asenga cyane. Uramutse. Ngende kumuhamagara? Ndamwizeye. Yego. Ngende kumuhamagara? Apfuye. Papa. Eko. Yo. Agenda umuhamagara yapfuye. Kiri rero bukebuke. Yo. Neve. Amani. Igikwembe turanda gufukiye. Ndaje urabona ubunyene sinteba. Wena. Karibu. Papana. Mama pasta nguwe. Apfuye. Mubwira ukuntu wiyumva gusenga kandi Oya musengera. ariko mu gusengera ubanza kwatura wiyumva gute Kwatura. umaze wemere ko Yesu ari umukiza n'ubugingo bwawe urabyemeye Yego sengera nkira. tuma mugabo tubanze gusoma ijambo ry'Imana urabyemeye yego aravyemeye. dusoma igitabo cya Zaburi 121 avuga ngo namuye amaso yanje ku misozi ugutabagwa kwanje uzova hehe ugutabagwa kwanje kuva kuhoraho yaremye isi n'ijuru amen. Amen. Suko bamaze kumva yuko shobora kwatura yuko Yesu ari mukiza wawe urabyumva wemere mu bugingo bwawe uko Yesu ategeza kwinjira mu bugingo bwawe ukwemeza yuko kijya kintu gishobora gushika mu mutima wawe ukumva yuko Imana itegereza kugukiza uracyumva neza uravyemanga
yuko tugusenge ugire ukwizera kuba muri wewe indani mu mutima wawe kuba utagira kwizera nta nakimwe ushobora gukoreka ariko ugize kwizera ndazi ko Imana itegeza kugukiza arabizi mama musenge Imana tubaze kurimba karirimbo gatoya Mana we mana uri mana y'amahoro Mana we mana uri mana y'amahoro Mana we mana uri mana y'agakiza Mana we mana uri mana y'amahoro Mana we mana uri mana y'amahoro Mana we mana uri mana y'amahoro Uradusenga Imana rero Mana y'ubushobozi Mana yere na undi mana ihari atari wewe Mana nyabushobozi turaseza mu izina rya Yesu uyu mudayimoni uzana intambara izana ingwara mu izina rya Yesu Kristo dushaka gakiza kuri umuntu ku izina rya Yesu Kristo dushaka wowe Imana y'ukuri dushaka umarayika uyo marayika Mikaeli akiza ubugingo bwiwe dayimoni bayo uzana intambara uzana umugwayi uzana kumizoga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndamagaje umuriro w'Imana ndamagaje ubushobozi bw'Imana turamagaje ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ubushobozi oh haleluya ndamagaje ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo kuya izi daimoni kubiteje n'umurango Mana ndagushima Mana kuko uri Imana yera kuko uri Imana y'ubushobozi ishobora gukiza abagwaye abaremerewe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndagushima kuko amaje kumukiza mu izina rya Yesu Kristo amen Imana karibu Yesu ashimwe amen turashima ugera hinje kuraba ngene umugabo wa mero haha ubu namabuye ni mitede kweli yarakize warakize neza nawe mani shimye kweli ubu no gufungura arafungura kandi ndabishima kabisa yego Aturandera neza atitarika muruhangare ubuturabana barabiwemo urderina ubuzima n'ubw'Imana nawe hindura uzabimazishije yewe nawe hindura papana wasubiriye Papana, kushaka kukumumaramadza. Aka karere kose bazi kuri mborego, je nzi ko babihevye. Ibyo ni biki byasubiri. Biratangaje kweli. Ndabira no ibiki wewe, ibiki. Ariko dupfinisha. Nakada kugerageza ndahabi kubyipatamo. Papa, wasubiri. Oya Justine asubira. Mana arabikoze. Miri. Amahoro. Bo, sinosubira kuboregwa
Imana yarabikoze waransengera narakize ndashima Imana n'ukuri inzoga ndayibonye je mbona karishana byose Imana yarabizi warakoze mukozi Imana kunsengera ahubwo ndiko ndarondera ukuntu ndonera uburyo nzoze gushengera gushima ibyo Imana yarankoreye kandi ikintu nshimira Imana ku kazi ibintu biragenda neza ndazi yuko bikunze kumuhisho uzobona nje n'umugore wanje Mama shime Imana ibyo wakoze Mama nakutahaye umushitsi agatebe cyane eko agatebe nagira ndakamuhe amanca mbona bwabusazi bwawe nari nzi ko wasubika ndikorera karibu narimenyereye byari by'iwawe uzi ko mindi urwana karibu mkozi w'Imana Yego